bafise ivyo byose vya mbere baba bifitiye garanti yabo baba bifitiye garanti yabo. Abajoni iyo bagomba gutangura imigambi ino mu Burundi kenshi bama babwira bati muzane ingwate nimuzane garanti yerekana yuko cyane mu mabanke yerekana yuko ibushobora kubikora canke ibishobora kubikora. Mwebwe ni ingingo izahe zitatu mwofata kugira ngo mukureho izo nzitizi zituma urwaruka rutatangura imigambi yo kwiteza imbere? Ya mbere nayivuze ni gukoresha uburyo bwacu dufise mu mahera ya leta. Navuze ko ibice 20% bitereze mu mahera leta ikoresha ku mwaka. Tuzofata ingingo yuko bikoreshwa mu migambi y'urwaruka. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya mbere n'ushaka yari kubanza kumenya uko vyifasha ubu, ariko ibyo hari bitabo byinshi barabikoze. Ibiharuro birahari byose birari ngaho. Ya mbere no gufata ingingo uti none boronka uburyo gute. Ubwa mbere n'ubwo bwo muri leta. Ingingo ya kabiri yo gufata ni kubafasha kurondera abahinga bafasha gutegura amaproje n'imigambi. Ingingo ya gatatu niyo nyene kuganira nabo bafise amafaranga nk'amabanki bakumva ko bategerezwa nko kubaha ingurane zitavuna kuko baba bafise amaproje. Izo nizo garanti za mbere ziba, kuko bafise ivyo byose vya mbere baba bifitiye garanti yabo baba bifitiye garanti yabo. Hanyuma nivyo by'ibigega navyo nyene gushinga nk'ibigega bituma kuza bizafasha iyo migambi yabo. Ivyo bigega byojana ni mesure ya gatatu kugira ngo bongiro buryo nyene bibe garanti bonyene bigirire garanti yabo. Sino ubwira babwira ngo twabashingiye bank twabashingiye kijya uyagishinze niwe abari nyeneco baca bakoresha bya bindi bariko turanga. Hama rero amabanki abasaba magara bazo bafise uburyo bazo bifitiye erega bazogura amakonte yabo bazo bafise ivyo bakora barangura icyo gihe kandi bazo baciye ubwenge erega tuba ngo gwaruka n'ibiki erega n'abantu bakuze.